ko ikarata ishobora kwakwa umumenyesha makuru timbeye ayakwa mu makondisiyo aya mu circonstance aya. Iyo ngingo twibukanye kwivuga ngo travailler dans le strict respect de la loi, travailler dans le strict respect de la loi sous peine de s'exposer aux sanctions qui peuvent aller jusqu'au retrait de la carte de presse. Murumva bavuze ngo dans le strict respect de la loi mu kubahiriza amategeko yose. C'est pas seulement le code de conduite des médias des journalistes en période électorale, la loi sur la presse irimo, le code électoral irimo, le code d'éthique et de déontologie de la presse au Burundi irimo, le code pénal irimo. Kuko na loi électorale ndaza kugishikako navuga période de silence nawe nyene ntiwibaze ko umumenyesha makuru izokurenga mugabo CNC tuzoraba attitude y'umumenyesha makuru est-ce qu'il s'est conformé à la loi ariko ndagoma ndabamenyesha naho iryo tegeko la loi sur la presse la loi numéro 1/19 du 14 septembre 2018 ari ryavuba gushika ubu turabona ko riri lacunaire. Ngo birashika aho umumenyesha makuru amwaka ikarata y'akazi mu gihe aba yigenje nabi. Nka rero bagasabwa kwigenza neza na cyane cyane muri iyi minsi twimirije amatora kugira ngo ikarata zabo bazozigumane. Ibi rero bikaba bimwe mu bishikirizwa na Kaganda Laura, akaba yari ko atanga ikigwa mu nama yateguwe n'ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru b'abakenyezi AFJO hamwe na CNC. Reka tumwumvirize kuko hari n'ibindi byinshi yashikirije ku bijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru. Nivyo duhejeje gushikiriza urwandiko bita code de conduite imenyesha amakuru n'abamenyesha amakuru bazokurikiza mu kiringo c'amatora, kandi n'urwandiko rwashikirijwe abarongoye ibinyamakuru itariki 16 ukwezi kw'icumi muri 2019. Baragishikirizwa, baracunganira, bongera baracemeza. Bacemeje rero byumvikana ko giteza guca kija mu ngiro, ariko twabasavye ko bobanza kuza kukishikiriza nabo abo basanzwe bajejwe bamenyesha amakuru kizoraba mu gihe c'amatora. Rero ico dusaba niki gushika ubu nuko nkuko namwe mugishikirijwe abamenyesha amakuru bokurikiza ibiri muri uko rwandiko code de conduite des médias et des journalistes en période électorale 2020, bagakurikiza ingingo ku yindi, igihaze batumva bakabaza abandi, kuko mu Kirundi baravuga bati ugenda utabajije ugasaza utamenye, kuko ntawe ushobora kumva byose ntibikunda, ariko iyo ufise agahaze canke ico utumva ukabaza uwundi urashobora guca wumva neza hanyuma ukagendera ku ngingo. Muti kandi ikindi abamenyesha amakuru bokuriye bodufasha nabo kuza barasigurira abanyagihugu canke abandi bantu babona yuko iki urwandiko rubaraba, kuko bonyene aribo bonyene babigumije mu mutwe ugaca usanga ntaco biriko birabamarira. Muraraba neza rero ntiyagira abantu bazobabwira ngo iyi ngingo si nziza, iyi ngingo si nziza. Ingingo zose ziri muri urwo rwandiko ni ingingo twakuye mu mategeko asanzwe ari mu gihugu, nta ngingo twakuye ahandi. No mu matora yo mu 2015 urwandiko nk'ubwo rwariho, nibwo twishimikije, turishimikiza kandi n'ayandi mategeko y'igihugu, turishimikiza n'amakode de conduite y'ibindi bihugu. Ingingo zirimwo nta ngingo nshasha irimo. Raba ivy'umutekano w'umumenyesha amakuru n'ibikoresho abari karakoresha, raba kuza kurondera inkuru, raba ivyerekeye kumufasha kugira ngo ashobore gukora neza. Ivyo birimwo mu itegeko ryo muri 2015 ndetse no mu mategeko y'ibindi bihugu. Ari naco gituma tubasaba ko bogikurikiza uko kiri, na cyane cyane ingingo bagarutseko ni ingingo ya 10 ivuga biye byo gutanga inkuru. Muraraba neza kuko bujya gutanga inkuru so gutanga inkuru iyo ari yo yose canke mu gihe icari cyo cyose. Natanze akarorero nk'umuntu ari karacungera amatora mu ikomine kanaka agaca atanga ivyavuye mu matora by'ibiro bimwe canke byo centre
de vote imwe, mugabo ugasanga ivyo mu ikomine bitandukanye n'ivyo yari yatanze kandi atawimuhaye. Muri ico gihe ivyo mu ikomine bitandukanye n'ivyo yatanze, abavyumvise kandi bari baryohewe kubera iyo nkuru atariyo yatanzwe, baca bavuga ko amatora yagiye mw'ibitari byo yibwe. Kandi ico nico dushaka kugwanya hakiri kare. Nawe uciye umugani mu gifaransa nti vaut mieux prévenir que guérir. Nta kuza kuvuga ngo iki nzogikiza cashitse, ahubwo dukinge ibintu bitarashika. Niho rero tuzoba dukoze neza, namwe babamenyesha amakuru muzoba mukoze neza, kuko aya matora akazogenda neza, muzovugwa neza, muhayagizwe, mushigwe hejuru. Mugabo atagenze neza, mugo turazi ko azogenda neza, ni mwebwe bizobazwa. Mu gihe nk'iki c'amatora haraho umutekano w'abamenyesha amakuru kitagenda neza cyangwa badakorana neza n'abajeje intwaro, biga aho muhavuga ko ntabwo tanga ko bizogenda neza kuri ubuho birateguwe neza. Abamenyesha amakuru bazoba bagiye gukurikirana igikorwa c'itora, bahora bagenda kumbe umunsi w'amatora canke bagashikayo mw'ijoro, ariko ubu bazogenda hasigaye umunsi kugira ngo amatora abe, baze kumenya aho bazokorera. Mbega muri 2010 aha hantu byagenze gute, havuye mwiki, umugambwe w'icankuriya waronse amajwi angahe, mbega urongoye igipolisi muri kano karere ninde, mbega ngize ingorane no muhamagara ku nomero iyihe, mbega buramatari n'uyuhe, mbega mustanteri n'uyuhe, ngize ingorane no muronka gute. Ivyo nivyo mumenyesha amakuru ategerezwa kumenya cyane cyane ahagiye gukorera. Kuki? Kugira ngo abararonka ivyo mbere ashobora gutanga, ariko arashikiriza ibyavuye mu matora, akaza arabigereranya n'ivyabaye, agize ingorane naho akamenya abo yitura hakiri kare. Kuko mumenyesha amakuru nivyo arashobora gukorera hatazi, mugabo iyo yagiye hakiri kare akahamenya. Turazi neza yuko ibintu bimera neza, kandi tubahanura muzeze murakorana neza n'abandi bajejwe ivy'amatora. Nta kuvuga ngo numenyesha amakuru nije ntanga amakuru ndi hejuru. Ukoranye n'abandi nivyo vyiza, kuko umuntu arashobora kuguhubura iyo ikintu kitariko kiragenda neza, kandi ugasanga ariko araguhanura neza. Abantu rero no guhanurana. abo bajeje intwaro bokorohereza gute none ikigo c'abamenyesha amakuru bigende neza? Nkuko nabivuze, abajeje intwaro uteza kubarondera ugishikayo, kuko ntiwombwira ngo ugiye gukorera mu ikomine utazi komiseri kominari w'igipolisi, utamenye mustanteri atwara iyo komine, utamenye utunimero ushobora kumuronderako wagize ingorane. Burya abo bantu baba bakenewe cyane gose, utamenye utwara iki canke kiriya, biba bikenewe kugira ngo ushobore kuza uraraba ingene umutekano wawe wewe wenyene n'umutekano w'ivyo urakoresha biko bimeze neza. Nivyo abari byo wakuye ku kazi canke leta yaguhaye, utabiravye neza bazobaza wete mbya bya bikoresho twaguha wabisize he, nivyo ari gwaye bigatakara ku kazi bazobikubaza, nivyo abari byo leta yaguhaye kugira ngo yabikotesheje kugira ngo uze kubikoresha, niba gusaba ngo bikore ngo bisubize bizosha bikugora. Nawe Diane Ndonse, umukuru w'ishirahamwe AFJO, asaba abarongoye ibinyamakuru kuza barashiramwo abakenyezi cyane. Icyo tuvuga ku bijanye n'iterambere ridakumira mu bijanye n'amatora yimirije hano mu gihugu, nuko hoba agasunuzo, hoba inguvu mu bijanye nuko abakenyezi bakwiriye kwitabira amatora, haba mu kwitoza kandi no mu gutora. Ahanini rero igikorwa kiraraba abakenyezi ubwabo, nkuko biraba abandi bose bafise uruhara mu bijanye n'amatora, yaba leta, yaba mugwi utegura amatora seni, yaba abarongoye imigambwe, abanyepolitike. Ariko kandi hanini twagize iki gikorwa iri huriro ry'umugwi sense, urwego rutunganya ibijanye n'itangazamakuru sense,
hamwe n'abarongoye ibimenyeshamakuru kugira ngo uruhara runini turarukeneye muri mwebwe abamenyeshamakuru hamwe n'ibimenyeshamakuru mwaje muvamo mu guha ijambo abakenyezi mu bijanye no gutora. Ngira mwavyumvise hari urutonde rw'ibintu bitandukanye rwerekana ingene ibimenyeshamakuru ingene amakuru aha ikibanza umukenyezi ivyo mukwiye kwisunga harimwo ibijanye n'amategeko canke politike y'igihugu mukwiye kwisunga mukabimenyesha abakenyezi ababumviriza kugira ngo babifatire kuko abakenyezi kenshi murakunze kuvuga ngo nta makuru bamenya ngo ntibitaho ivya politike bigaruka rero kuri mwebwe abamenyesha makuru ko mubibamenyesha kugira ngo babone aho bashobora kwinjirira kugira ngo kuko kutamenya bituma burya n'ubwoba bubamwo ntashobora kumenya icyo avuga ntashobora kumenya n'icyo akwiriye gukora ntamenya n'uburenganzira afise ivyo rero bigaruka kuri mwebwe abamenyesha makuru n'imenyesha makuru mwaje muvamo mu kubaha ijambo ikindi naco ni muri iyo migambwe baba barimwo bitoza bavamwo mukashiramwe inguvu mu kumenya mbega abanyamigambwe indongozi z'imigambwe abo bakenyezi bashobora kuba bahurikiyemwo baherekeza gute abo bakenyezi bafashe umwanzuro wo kwitaho ivya politike.